Dieu fidèle, Mana yizigirwa de tout notre cœur, nous te n'imitima yacu remercions yose turagushimira de ce que tu nous as rendu dignes yuko watugize de venir dans ta ababereye présence, kuza imbere yawe d'écouter ta parole. tukumviriza ijambo ryawe. Tu nous as fait grâce, Watugiriye ubuntu, tu nous as accordé ta grâce. waduhaye ubuntu bwawe. La grâce Dufise de ubuntu connaître bwo le seul kumenya digne, umwe wenyine abereye, de voir celui qui a été trouvé tukabona digne, le uwasanzwe seul, abereye wenyine bwo kugurura igitabo, kugura ibimatanijwe agahishura ibibabanga. dans ce monde nous sommes des Mana wizigirwe, mwino si tumeze nk'abasazi, ariko mu maso yawe twaronse ubuntu précieux à tes yeux. kandi turaba agaciro mu maso yawe. Plaçons cette réunion Dushize ano makoraniro mu buryo tuzi sous ton sang. munsi y'amaraso yawe. Bien-aimé Seigneur, Mwami tu dukunda, connais les difficultés, urazi ibibazo, tu connais les douleurs urazi imibabaro et ce qui occupe les cœurs. hamwe n'ibyo imitima yitwararitse. Turagusaba ngo Calme dans ta utugire présence, abatekanye imbere yawe, pour que nous puissions kugira ngo tout dushobore gushirako byose, nos fardeaux à ta croix. tuzane imitwaro yacu ku musaraba wawe, tuyisige hariya, kugira ngo Dans ta présence, devant ta sainte dushire imbere y'inyonga zawe, rassemblés. dushobore kuhakoranira turuhuwe, Dans les familles, haba mu miryango, haba les connaissances ou bien mu bo tuzinanye la parenté, il y a canke mu bo tupfa n'ibintu. Hari ibibazo bitandukanye, apportons tout. turakuzaniye byose, Demandons que kandi turagusaba ngo ushobore kutwumviriza, kutwishura il y a mu visible, buryo bugaragara, perceptible, bufatika. laisser connaître tes Ureke plans, tumenye tes voies, imigambi et yawe, comment inzira ton zawe, nk'uko Psaume, tubyumva muri zaburi, ce que tu fais. uruwera mu byo ukora byose. Alléluia. Haleluya. Aussi dans ce que tu Hamwe fais en nous, no mu byo ukora muri twebwe, dans cette génération, no mu byo ukora muri no runganwe. Nk'emu wawe puisse nous conduire ashobore kuturongora, et agir parmi nous. akore hagati muri twebwe. Ijambo ryawe Sois pure et sainte, ribe iritunganye kandi ryera, rishigwe comme pure et sainte, ikigo nk'itunganye kandi ryera, risuzwe ku giterekwa matara. Turashaka kukubona, turashaka kumva utuvugisha. nous tout ton peuple, Ohezagirane natwe twese, ubwoko bwawe ariko burasenga. Wewe Dieu vivant, Imana nzima, soit l'honneur, wahabwe icubahiro toute éternité. ibihe byose bidashira. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Murashobora kwicara. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Turashimira Mwami kubwo amahirwe yose ayo tuba dufise yo kumviriza ijambo ryiwe, et de la recevoir dans notre cœur. tukaryakira mu mitima yacu. Et heureux celui Harahiriwe uwo qui n'ajoute rien à ses paroles. ataco yongerako ku majambo yiwe, kandi ataco arikurako, ashobora kwizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga, Et qui commence là où Dieu a commencé. agatangurira aho Imana yatanguriye, Et arrête là où hanyuma Dieu a arrêté. agahagarara aho Imana yahagaze. Tugashobora Dans ce pas divin, mw'iyo ntambwe y'Imana, dans cette apporter dans ce pas divin tukaza mw'iyo ntambwe y'Imana, dépendance totale. Dieu tukaza est en mu accord kuba avec toutes choses. dufatanye n'Imana, duhuza nayo mu bintu byose. Dans cet état. Ndizere ko Imana izodushira mw'ico gihagararo. Mwenda Branham yarabona yuko ngo umugeni yariko asohoka mu ntambwe, kandi anabona Et qu'elle a été ramenée abona yuko yagarukanywe pas divin ku ntambwe pour marcher kugira ngo abandanye agende ku nzira y'Imana, agendere mu nzira y'Imana gushika ku iherezo. Twebwe kumbure twoshobora kubivuga muri rudende, ariko reka ndabashiremwo mu kwizera n'imitima yacu yose. Turashima pour ce que kubwo Dieu a fait dans notre temps. ibyo Imana yakoze mu gihe cacu, Et nous ne nous arrêtons pas aux kandi difficultés qui nous ntiduhagarara ku bibazo bidukikije, ku bibazo bishaka kutubabaza.
comme que nous l'entendions, kuko twabyutse ku wa gatatu umwami nous a placés sur un haut fondement. yadushize ku rufatiro ruri hejuru ko rero bimeze nk'uko turashobora kumugira icyizere De ce que il fait yuko byose azobikora neza. Parfois nous comprenons pas rimwe na rimwe ntidutahura inzira ziwe. Ikintu nyamukuru ni uko gusa tutomushavurira et que hanyuma restons pas attachés à des situations temporaires. ntitugume tumatanye n'ibintu birengana gusa Notre but céleste à cause des choses tugahusha impamvu yacu intego yacu yo mu ijuru kubwo ibintu byo bwa gusa by'igihe gito et vaines. Nous devons kandi ataco faire la bimaze. balance. dutegerezwa kugira ukugereranya kugira Ce ngo que nous devons mettre à la tumenye première ibyo place. dutegerezwa gushira mu kibanza ca mbere, Et ou bien alors savoir ce que nous voulons tukamenya mettre à la place. ibyo dutegerezwa gushira mu kibanza ca mbere. ndizera yuko ibintu vy'Imana Et l'achèvement ni guherahezwa ugutunganywa rwose kw'ishengero mugeni nico kintu nyamukuru mwa kino gihe. bien riche, twoba dutunze canke dukenye, nous allions bien au mal, twoba tumerewe neza tumerewe nabi, ico si ikibazo. que nous sommes compris ou bien twotahugwa canke tugatahugwa nabi, ico naco si ikibazo. ikintu nyamukuru ni ukumenya mbega twaratahuye Imana, mbega turafise amen yuzuye ku ijambo ryayo, est-ce que mbega nous sommes d'accord turahuza turemeranya mu kwizera, tukakira mu kwizera fait maintenant et ibyo aller ariko avant arakora avec ubu. lui. Nous devons attendre. tukajana nawe, dutegerezwa kwitega yuko twebwe Nous serons la tuzoba turi umugwani tuzoba tumberezako cane gushika kuherezo, tuzoguma ari twebwe tumberezako cane. hanyuma umuntu yumvire yuko umugwanizi azomuziganya, ça veut dire qu'il doit se mettre du côté de lui. bisigura ngo naje ku ruhande rw'umugwanizi kugira ngo amuziganye. ahora azomuziganya, nta kintu kimwe kizoba amwe n'uyo, kandi byose bizomera neza. ariko ibyo twe tubishaka, harabayeho abantu imbere yacu abo bagwanye intambara yo kwizera kandi baciye mu kudatahurwa, Ils ont passé par toutes sortes de baciye mu bibazo bitandukanye, kandi byose byabagiriye neza. bari babizi yuko hano ni ingenzi gusa, et que kandi yuko bari bafise ico batumbereye, igisagara ico umwami ari umugenzi wacu, kandi ico ni igisagara gifise ifatiro zikomeye, nta kintu kimwe kinyiganyiga hariya, nubwo ibisigaye byose byogenda birasha, bien alors irait en flamme. naho byogenda bizoja bigusha. uyu munsi tugomba kwitwararika uwo mutwe ngo abanesheje. Avant de lire mbere y'uko nsoma ibyanditswe byinshi, je voudrais exprimer nashaka kuvuga umunezero wanje. j'ai un peu regardé dans les naravye gatonyi manuscrits. mu nyandiko, hari ikintu rero cankoze ko mu buryo bushasha ku mutima, Que ce qui est une folie pour les autres, yuko ubupfu ku bandi bigaragara nk'ubusazi ku bandi, ibyo nivyo vyacitse umugisha wambaye kuri twebwe. hano ndafise ifoto hamwe igicu dans cafotowe muri bimwe mu binyamakuru by'abanyamerika ku rupapuro rwa mbere, mumbareye ku rupapuro rwa kane. aho rero hariho umutwe utangaje cane ibubamfu hejuru, traduit en allemand comment ça. mu Kidagi bisobanuye ngo Tous ont été pris au dépourvu. ngo à l'exception de byose ceux qui suivent cet homme, il disait cette apparition bavuze ngo uku guseruka k'uyu hariko umugabo marayika indwi, le monde entier. isi yose Tous yarabitoye étaient en ko train de chercher. bose bariko bararondera ko ni nk'igisokozo, kumbure n'ubu baracabandanya La réponse à l'énigme. ngo barondera inyishu ku gisomozo, ariko abizera bavuga ngo abizera bavuga ngo nabakurikira uriya muntu. twebwe ntidukurikira uriya muntu, ariko dukurikira umwami wenyine, ariko n'imitima yacu yose turashima kuri buri muntu wese w'Imana uwo ijambo ry'umwami yashobora kuzanira, ko uwo Imana yashobora gukoresha kugira ngo ituvugishe. Alors, quand on pense à cela, aho rero igihe twiyumviriye ku bintu nk'ibyo, que des gens yuko abantu badufata nk'aho twebwe turi abantu bo hasi cyane,
nous voulons leur dire, vous savez, turashaka kubabwira ati murabizi en mars 63, voilà ce qui s'est passé. ngibi byabaye mu kwa gatatu mirongo itatu na gatatu aho baca batangura guharira ntibishobora guhera ngo ninde yababwiye ibyo ngo ninde yokwizera ibintu nk'ibyo ninde yizera ibyo nk'ibyo ninde ashobora kubyizera n'abizera byo kuri bonyine abagenewe gusa kugira umugabane mu byo Imana ikora. Celui qui veut marcher dans cette propre voie. Umuntu ashaka kugendera mu nzira ziwe bwite ubona akeneye kwizera ibyo bintu. Je voulais encore apporter une autre écriture. Nazanye ikindi cyanditswe, Un autre magazine. ikindi kinyamakuru. Oui, je l'ai ici. Ndagifise hano. Concernant ces deux hommes qui n'abagabo babiri représenteraient les deux hommes qui sont allés. bagaragaza abajyago babiri bagiye i Sodomu. Hanyuma hano hari ikindi umutwe w'ijambo hano Formation écuménique. ngo gutogwa kw'amashengero rusange. Ngene dushimira Imana ko yatwuguriye amaso, kandi nk'uko twari turabivuga ku gatatu ku mugoroba, twashyizwe kuri runo rufatiro rw'Imana kugira ngo turabe abandi tubarabira hejuru tubasuzugura, ariko twaje ku rufatiro rw'Imana kugira ngo dushobore kurubona neza, dushobore kubona tugire ukubona ibintu neza nk'uko Imana ibibona. Kandi ko muri Dr. Branham ibivuga ngo ukagira ijisho ry'inkukuma ukabona nk'uko inkukuma ibona. Aho rero consommer la nourriture que Dieu a préparée pour nous. Ukaca urya ibifungurwa Imana yaduteguriye. Turashimira Umwami ku bw'ibyo. Avant de lire quelques écritures, imbere yuko nsoma ibyanditswe bikenya de ce cantique qui nous kw'indirimbo iyo tuzi lire ce couplet, twese nsome iki gice. Vaincu par le sang. Ils ont vaincu par le sang. Baneshejeje amaraso, niko uwo mukuku uririmba wuzuye ukwera. La mer de verre. Kugiyaga c'ibirahuri. Banesheje kubw'amaraso. Les fautes sont vaincues par le sang. Jésus amakosa yatsinzwe n'amaraso. Yesu yagize ibintu byose neza kandi yatwakiranye imbabazi. La puissance du péché. Twanesheje kubw'amaraso n'ubushobozi bw'icyaha turabunesha. Nubwo umugwanizi yaratushavuriye, twazaniwe intsinzi, twahawe intsinzi. Par le sang. Twanesherejwe n'amaraso. Umugwanizi yaneshejwe n'amaraso, yaraneshejwe. Bientôt nous serons à la fin arrivés. Vuba tuzoshika ku iherezo, tuzogumana n'Umwami mu bwiza. Kandi mu gitero l'agneau a apporté le triomphe. Umwagazi w'intama yazanye intsinzi, yambura Satani kubw'amaraso ku musaraba. Turi abidegembya twese. Amen. Ça c'est l'évangile. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Uko ni ukuri kuzuye. Turashobora kwihebera ibyo bintu bwose. ibyo Imana ikoze ibi bikoze neza. Rimwe na rimwe twebwe turasezeranya ibintu tutawukora. Nasezeranyije ko nzoba ndi telefone ku gatanu, zishobora kuba ndiyo. Twasezeranyije ibintu byinshi ariko ntitubishobora. Ariko Imana iyo isezeraniye ikintu yo irakigumya. Ingene ari byo gitangaza yuko dushobora kwihebera Imana, tukihebera ijambo ryayo uburyo bwuzuye 100%. Haraguwe abantu bakekeranya ku bintu nk'ibyo. Bikikeranya ibyo ko tunumwa igice c'icumi umurongo wa 33 agace ka kabiri. Vyakozwe n'intumwa igice c'icumi umurongo wa 33 agace ka kabiri k'umurongo wa 33. Maintenant donc nous sommes tous none rero twese turi hano imbere y'Imana kumva ibyo Umwami Imana yakugeze kutubwira byose. Dans ces quelques mots, n'aya majambo makenya hariho ego havuzwe byose ngaha, havuzwe byose. Si ibyo Petero yiyumvira canke yashaka kuvuga,
Mais ici, ariko hano haranditswe kugira ngo twumvirize ibyo umwami imana yagutegetse kutubwire. Ibyo ni ibintu by'imana, kandi hamwe n'abantu bo baronse gahunda, baronse itegeko ryo kuvuga bayihabwe nawe, kandi mu izina ryiwe batangaza ijambo ryiwe. le frère Gabriel, il n'y a pas longtemps. Mwendata Gabriel nta giheze ariko arambwira ngo Mwendata Frank, Le dernier dimanche, cette parole est allée si profondément dans mon cœur. ijambo ryo kwa Mungu weruka ryangiye ku mutima. Arambwira ati ngo nashaka ndakumenyeshe yuko nubwo bitagaragara inyuma yuko Imana yakoze ikora ibihambaye muri twebwe twese. Twatahuye yuko ntibijanye no kuba twogira ibineza neza canke ngo tureme ikirere canke ego icuka tukakirema icuka muri ikindi kintu, oya, bijanye no kuba ari ijambo. Mu gihe ijambo ry'isezerano ry'Imana ryazanirwa Mariya, ntihari kumwe n'inzamba n'ibyo bacuranga byose, oya, ryari isezerano, ryari ijambo rya kijya gihe. Iryo jambo ryarakiriwe, mwemu w'Imana amutera igitutu, kandi rero icyari cyavuzwe mu isezerano cyaragaragaye, kirabonekana. Avec des sensations ou pas. Nta byiyumvo canke ibindi. Mwendata Branham yaravuga ngo Mariya n'avait rien ressenti. nta kintu kimwe yigeze yiyumvamo. Elle n'avait pas eu de sensation comme. Ntiyagize ukuntu yiyumva nk'uko bica bikwiye kuba bimera. Cela doit être pour une grande Ibyo leçon. kuri twebwe bitegereza kuba inyigisho ikomeye. Twebwe abakunda misi yose par des sensations. dukunda kuba tugira ukuntu twiyumva. Ahantu abantu bakora ibintu byabo niho haza ibintu by'iyumvo bitandukanye, ariko aho Imana ikora igikorwa cayo, aho n'ijambo ryayo iryo mu kwizera ryakigwa rikemegwa, haba mu byiyumvo canke atakuntu tunakumwe twiyumva, gusa mwemwe araza kuri twebwe, hanyuma isaha igashika aho ikintu c'Imana kivuka kikagaragara. Ariko ahantu hose aho ubuzima buba buje mu mwisi, araza imibabaro yo kuramukwa. Nimba dutegerezwa guca mu bintu byose by'imibabaro yo kuramukwa, nk'uko n'isi Mwendata yaravuga ngo imibabaro, ngo intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri y'isi yose, akavuga ngo mbega isi izosura kurengana ukuramukwa kw'intambara ya gatatu y'isi yose. Dutegerezwa gutondeka ibintu byose mu ijambo ry'Imana, natwe ubwacu tukareka tugashigwa muri gahunda y'Imana. Ni mwubwo buryo bwonyene niho ibisigaye byose twashobora kubireka bikagwa ibamfu n'iburyo, hanyuma tukavuga gusa ibyo Imana yasezeranije, kamwe n'ibyo yakoze. Ego tuzovuga ibintu byabaye ibihambaye kuri twebwe. Mu bintu byose ijambo rya Mariya rifise ibintu by'ukuri. Bibiliya bifise ibintu by'ukuri, kuko ni akanwa kavuga ibyuzuye umutima. Nimba akanwa kawe kuzuye ibyo Imana yakoze, aho rero mumbabarire, umutima wari ubyuzuye, aho rero umunwa wawe uzobivuga. Nimba bavuze yuko ibintu by'Imana ngo biriko birabombeka umutima wanje, ariko ntubivuga, uvuga ibindi bintu, aho rero ntibijanye. Umutima n'umunwa ntibigenda bihujije, ariko ahantu aho umutima n'umunwa bigenda bihuje, aho rero hariho umugisha uhoraho uguma kuri twebwe twese, uguma kuri twebwe twese. Uyu munsi turakoneye, turi imbere y'Imana, y'imbere y'inyonga z'Imana, kugira ngo twumvirize ibyo umwami ashaka kutubwira. Turatangurana hamwe n'Ibyahishwe Yohana, Ibyahishwe Yohana 21 umurongo w'indwi. Ibyahishwe Yohana 21 umurongo w'indwi. Hano haranditse ko unesha azoragwa ibyo, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Kubw'ino weekend twahisemwo uyu mutwe ngo abanesheje, kandi nimba tuvuga kunesha
dutegerezwa kuvuga intambara, ukugwana, guhangana. Mbega tunesha gute? Bisegurwa ngo hariho ibintu ibitsitaza dutegerezwa kurengana, hariho ibituzira dutegerezwa kurengana tukarenga, kandi ibyanditswe byera biratwereka yuko hariho ibintu byinshi biba bihari, ibintu ivyo dutegerezwa kunesha, ariko tuvoma inkomezi muri uyu yanesheje ibintu byose. Ariko turashobora kureka ibyizigiro iyo twiravye ubwacu, oya, ariko mu kuraba umwami tubandanije tuguma tugumana inkomezi. Turashobora kugenda imbere rero kandi mu nkemu no mu kwizera tukaja hejuru, kuko turabizi uwo twizera, turazi uwo tugira icizere, turazi uwo dutabara, turabizi uwadukijije, turazi uwadubohoye, turazi uwatuvugisha, turazi uwatwihishuriye, turazi uwaduvanye mu mwijima akadushikana mu muco. Hano hariho ikibazo n'inyishu mu mwanya umwe, ngo uzonesha, ngo uzonesha. Mbega uzomuba, mbega nzomuba? Imana ibishatse turaza kwerekana mbega umukuku w'abanesheje ugizwe n'iki, mbega ugizwe n'iki. Uzonesha azoragwa ivyo nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Turabizi yuko umukuku w'abanesheje ni umukuku w'abatoranijwe. Abo bose imbere yuko isi n'ijuru biremwa bari babonywe n'Imana, batoranijwe n'Imana. Abo bazoba bari bagize uwo mugwi. Abo nibo isezerano mu gihe cyose, mu bihe byose by'ishengero nibo bahabwa isezerano. Abo rwaba ari urubuto rw'Imana mu buryo bushasha rutavanze, muri bo baronka urubuto rw'Imana, nk'uko abahanuzi nabo baronka ijambo ritunganye ritavanze ry'Imana bakaritanga, uko abo bitwa utumana. Uko niko hariho abantu hano ku isi, abo bagize bahamagariwe kuba muwo mugwi bw'ubwoko bw'Imana, kuba Imana batoranirizwa ibyo batoranywa kugira ngo baronke mu mutima wabo urubuto rutabora rw'Imana rutavanze, atavyumviro by'umuntu, kugira ngo bagire kamere k'Imana. Kamere k'Imana, mu Mana havamo ikintu c'Umana. Nimba umuntu abyawe n'Imana, aho abarisha mu gishasha, ibintu bya kera birarengana, atwara kamere mbere ka Yesu Kristo. Yaronse kamere yavuye by'ukuri mu rupfu ashika mu bugingo. Iyo ntabwo ari inyigisho canke ari ubundi bumenyi, ibyo ni ibintu by'ukuri vy'Imana. Uko niko rero umwami nawe arabidusezeranya. Mu Vyahishuriwe Yohana 12 ku murongo wa 11 turasoma amajambo akomeye ayasoza igihe umwami bazoba atwaye abiwe mw'izamugwa. Satani nawe n'igisoda ciwe bagakoroka, n'ingabo ziwe bagakoroka. Hano mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 12 kumbure ku murongo wa 10 na 11. Mw'ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Mu Kidagi gushika no ku rupfu. Ku murongo wa 12, nuko none nimunezerwe mw'amajuru namwe abayabamwe, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga.
Il y aura une raison de se réjouir. hazoba ari impamvu yo kunezerwa ushobora kwizera yuko agira ari igice agize uwo mugabane, n'ubu arashobora gutangura kunezerwa, akanezerwa yuko isaha irashitse aho Rédemption de notre ugucungurwa kw'imibiri yacu kuzoba kugira ngo tugire umugabane mu kurangiza kw'igikorwa, nk'uko Pawulo nawe abyandika akavuga ngo ibyo turabirindiriye, turindiriye kugaragaza ko abahungu n'abakobwa b'Imana tunihana n'ibyaremwe byose, kandi tuzoba mu mwidegembyo w'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ego umurezi wa bene data aturega ijoro n'umurango, umurezi wa bene data baramunesheje. Ubu rero ikibazo cya mbere, ni ryari mbega iyi ntsinzi izoboneka? Mu myaka 10, mu myaka 20, mu kugaruka k'umwami? Mbega ni ryari iyi ntsinzi muri wowe no muri jewe itegerezwa gutangura? Si igihe izoheraherezwa, ariko iyi ntsinzi itangura uyu munsi nyene. Igihe twumvirije ijambo ry'umwami dutegerezwa gutahura ibijyanye n'ibyo nicyo bisigura. Reka nsore kubisoma ibyo bintu kugira ngo dushobore kumenya neza ibiriko biravugwa. Agace ka kabiri k'umurongo wa 10, kuko umurezi wa bene data akororewe hasi yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Dutegerezwa hano mu buryo bwumvikana kumenya yuko kunesha bitegerezwa gutangura ubunyene. Dutegerezwa kumenya mbega ni hehe umugwanizi ashaka gushira ubushobozi bwiwe, gukoresha ubushobozi bwiwe. Dutegerezwa gutahura mbega ni mubiki, ni hehe dutegerezwa kunesha. Ntitureke ngo dukoreshwe n'umugwanizi ngo turege bene data, ariko duhagarare mu gikorwa c'Imana, duhagarare gusa ku ruhande rw'Imana, hanyuma tumenye umubiri wa Kristo uwo tudashobora kurega kubwo ikimazi, kubwo amaraso ya Golgota, kandi n'ikimazi cyatanzwe i Golgota. Dutegereza kwishira mu buryo bwuzuye tukaja ku ruhande rw'Imana, hanyuma tukavuga gusa ururimi rw'Imana, tukavuga ururimi rw'Imana, kandi mu bintu byose ntaco bivuze. Mbega ni ikihe kibazo tuba turi imbere yacu? Mbega ni ibihe bibazo two kwishura? Dutegerezwa kuvuga iby'Imana yavuze iminsi yose, kuko yakorowe umurezi wa bene data uyu ngo yabarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Turabona yuko ibi biraba igihe, kuko ibi bidashira ntibifise umurango n'ijoro. Turabona rero ko abantu ijoro n'umurango barashobora gutegwa, kandi bategerezwa kunesha, bakanesha kubwo amaraso y'umwagazi w'intama, kubwo amaraso y'umwagazi w'intama no kubw'ijambo ryabo ryo gushinga intahe. Dutegerezwa nk'ikintu ca mbere muri twebwe kunesha umugwanizi muri twebwe bwa mbere. Imbere y'uko tubikora tubanza kumumenya. Dutegereza kubanza kubona tukamenya uburyo ubwo azatwiyegereza ko, n'uburyo aza kuduhumekera utuntu mu matwi, cyangwa dukwegera mu kintu, ahantu mu bintu, agatwegera mu bintu, ibintu tutegereza kuba turimo. Mu gihe ari kirego, nimuje kure. Niba muriko muraganira n'umuntu hanyuma akaza ugutyoza, ukuregana, ugasanga biriko biravugwa ku wundi muntu, nimuhindukire ubwo nyene mugende, ntimwumvirize. Ni umuntu nk'ubu avuze ikintu, afise ikintu ashaka kuvuga, ashaka kurega, nagende kuri uriya muntu uriya ashaka kurega nyene, atyoze, agende kuri uriya muntu nyene, uwo nyene biraba, ariko ntagende ku wundi muntu wundi. Nico agenda kuri uriya muntu nyene biraba. Uko niko gusa
gusa niho ibintu bizoba byumvikana bigatugana imbere y'Imana. Mbega umuntu atari dushaka kuvuga tugahita kugenda bitwagana umuntu ushaka kubwira ikintu kanaka nakurubika amapake nitwagara kundi muntu gocanke ngo tubirubike uwundi muntu mu kindi gihugu. Oya, turandika ivyo turandika tukabibwira uwo muntu wenyene, uwo muntu nyene ninde mbega byakira ni wenyene avyakira. Umukuku wabanesheje uramenya uburyo umugwanizi azana ibitsitaza uburyo bwose imbere yacu, ibyo tegerezwa kunesha tukabirenga, aterera imitego yose imbere yacu kugira ngo tugwe hasi. Igihe cashitse inyuma yuko twamenye umwami mu ijambo ryiwe, tukamenya no mu gikorwa ciwe, hanyuma tukabona ingene imitima ibohanye ikamwe ku yindi, ingene yubakwa ikagaburirwa igihe umwami akora ikintu. tugeza kumenya rero mbega umugwanizi ashaka kubisambura gute, mbega niwe ariko arahumekera abantu rimwe ugasanga turiko tunabimenye. Mu vyesho Yohana 5 turafise urufatiro kugira ngo tuneshe. Umwami ko yaranesheje twese turabizi, yanesheje umugwanizi uwo yaje kuri we azanye Bibiliya. Hanyuma uko niko umuntu iyo azanye Bibiliya aho rero twiyumvira yuko ibintu biri muri gahunda bimeze neza. Umuntu arashaka kuvuga ngo ni ntakuka yanje. Hariho umuntu yavuze iminsi mike ngo mu ishengero ryacu ngo turasoma natwe Bibiliya, ngo turigisha kuri Bibiliya. Ego mu mashengero 300 yose arenga bigisha kuri Bibiliya, ariko umuntu wese mwiyo Bibiliya yigisha ibyo ashaka kwigishako, kandi iby'Imana yavuze guhera kera bakabyanka bakabitembagaza, nabyo bashaka kumva. Ntibikiri ngaho, oya, bakoresha ijambo gusa, bafata bagasohora icyanditswe muri Bibiliya. Ibyo nacyo bimarira umuntu n'umwe. Dutegerezwa nk'uko ibyo ibihimbara Imana guhuza ibyanditswe kugira ngo tubone ibintu neza ku byo turiko turavuga ko tugende gusa mu cyanditswe no mu kindi cyanditswe tukubaha ingene biriko biravugwa. Yesu yakubiswe umugwanizi amwe n'ivyanditswe. Igihe wowe yaza kuvuga ngo haranditswe, umwami yarabwira ngo kandi haranditswe. Yagenda mu cyanditswe aje mu cyanditswe mu kindi adasobanuye. Umugwanizi we yagumana icyanditswe kimwe, nta kindi kintu yasigarana, nta kindi gishobora kugira. Ntiyabonye ikindi cyanditswe canke ngo ngarondere ngabibone, ariko umwami we yarazi neza cyane, azi nuwe murongo ufise ikibanza kandi uvugwa neza kugira ngo akubitishe umugwanizi ngaho. Murabibona rero umwami wenyine yari ijambo ryambaye umubiri, yafashe ikibanza cacu kandi yamenye amaraso yiwe ku bwacu, kugira ngo twebwe nk'umukuku wacunguwe n'amaraso dushobore kwambara hamwe n'ijambo ryiwe nk'inkota ya mwemu. Mbere n'inkota nayo itegerezwa gufatwa neza ku mpera yayo, itegerezwa gukoreshwa neza. Ntacyo bimara nimba tuvuga yuko dufise inkota, ni byiza kumenya kuyikoresha. Hano ijambo ryabaye iry'agaciro kuri twebwe cyane mu byesho Yohana 5 murongo wa 2 na cyane hano ku murongo wa 5, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemera n'ijwi rirenga ati, ninde yabibereye ko azingurura kijya gitabo bamene ibikimatanije. Umwe muri babakuru arambarira ati, ntaco urira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje. Wazingurure igitabo amene ibikimatanijwe ndwi. Hano tuza kuri rino banga rya Kristo,
hagati ya Kristo n'ishengero. Kristo ni umutwe, niwe shebuja, we gusa afise ibyo akorana n'umubiri wiwe hamwe n'ingingo zose izo zigize umubiri wiwe, akorana n'izo ngingo ingingo zigize umubiri wiwe. Turabizi ko ibyanditswe byose bimwita umutwe, bimwita umukuru, kandi turabizi ko ishengero rivugwa nk'umubiri wiwe. Birakwiye rero yuko haba aho bihurira, hakaba aho rihurira, hakaba aho bihurira. Hategerezwa kuba isano hagati y'ingingo, hagati yazo zigize umubiri wa Kristo, umubiri w'umwami, kandi hamwe n'umutwe Yesu Kristo. Harakwiye ko habamwo isano, ubufatanye, kandi we nk'umutwe yaranesheje, nk'umukuru yaranesheje, uko ni twebwe nk'abamugize, nk'abagize umubiri wiwe, natwe iyo ntsinzi yabaye ku bwacu. Natwe turi abiwe yironkeye, turi akabiri ko ku mubiri wiwe, turi akagufa ko mu magufa yiwe, nk'uko Pawulo yavuga mu Banyefeso igice 5. Twebwe ntituri abo kure bakavantara, turi abo mu nzu y'Imana, tugize umubiri w'umwami, kandi Kristo niwe mutwe. We niwe mutwe, yaranesheje ku bw'ingingo z'umubiri wiwe, kandi turaza kubona yuko ukwizera kwacu ku bw'ibyo kurakwiye cyane, kugira ngo muri twebwe iyo ntsinzi y'Imana ishobore kugaragara, ibe yoboneka. Nimba wewe utanesheje, icyo kindi kizokunesha. Nimba utakirenganye, we kizokurengana, kizogusiba. Kandi yamara intambara yo mu buryo bw'imwemo, kandi iyo ntambara yo mu buryo bw'imwemo niho twashizwe. Hano bijanye no twerekwa yuko twebwe ntituri muri abo barogetswe ku rubuga rw'intambara kugira ngo ahantu kanake, kugira ngo tugire hagati, tugire akarorero kuri David na Goliyati ngo duhure n'umugwanizi. Oya, twebwe umwami, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umwana wa Dawidi, yagiye ahura n'umwansi, anesha urupfu na kuzimu. Umunsi ugira gatatu yazutse mu bapfuye, kandi abwira Yohana ati, raba nari narapfuye, kandi raba ndiho mu bihe byose bihoraho, kandi mfise imfunguruzo z'urupfu hamwe n'iza kuzimu. Ayo ni amajambo y'Imana, ayo ntagaragara, aruzuye. Ubwo n'ubutumwa bwiza bwuzuye kandi bwera n'agakiza biciye muri Yesu Kristo kuri abo bose mu kwizera mu mitima yabo baronse ako gakiza. Kandi nashaka kuvuga iki hano nshimitse ibi bintu, mwene n'abaravuga mu butumwa bwiwe ngo kungwa munsi y'umutwe umwe, aravuga ngo misi yose Satani afata umutwe avugisha imitwe yacu, ariko Imana yo ihitamwo umutima, kandi ivugisha umutima wacu, kandi ni mu mutima niho havamwo ukwizera. Mu mutwe havayo ibihari hamwe n'ibyiyumviro, ibyo bitwara ku kuzimira, ariko ukwizera ko kwiburuka mu mutima. Kubera iki? Ni kubera yuko ijambo iyo twahawe rigucika mu mitima yacu, ryakirwa mu mitima yacu, kandi rero nk'igice kibivamwo uko kwizera kuriburuka. Hariho umwe yanesheje, raba intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku giti cya Dawidi waranesheje, kandi ibyo byarabaye ku bwanje no ku bwawe, intambara twaramaze kuyitsinda. Ubu rero twaronse ibigwanishwa byose by'Imana, ariko dutegerezwa nk'igikurikira mu buryo bushasha
voir dans la réalité cette puissance vaincue, kubona ubwo neza uwo mugwanizi yanesheje ko ari munsi y'ibirenge byacu menga ni gushane nubwo umwami yakoze ibintu byose akabisohoza twisanga n'ubundi turi mu ntambara yo mu buryo bw'imwemu kandi nta muntu n'umwe muri twebwe yoguma aryamye ku musego wiwe ariko twese nimba turi mu kuba wanesheje dutegerezwa kurwana n'iyo myuka mibi y'umwijima iyo umwami yagwanije ariko tubikora mu bushizi bw'amanga yuko intsinzi iri ku ruhande rwacu. naramaze kubivuga muri rayidi ya gatatu bakunze gukoresha rayidi rayidi ubutwari bwa gatatu bw'abadagi bakunze gukoresha bari mu myiteguro biracari mu matwi yanje bakunda kuvuga ngo intsinzi agakiza mu ntwaro ya gatatu ya Hitler kumbure benshi barabibarika ibyo bintu igihe ibyo ndabyibutse birashika mu mitima yanjye abo badebagura bakoresheje amajambo mu by'ukuri ari yacu mu bwami bw'Imana nitwebwe intsinzi ari yacu kandi nitwebwe dufite agakiza k'Imana yacu kuko niko byanditswe mu muhanuzi Yesaya yuko isi yose izobona agakiza gasohoka kava mu Mana yacu. Mbega abo bantu bagize iki? Bafashe icyo cyanditswe bagisohora mu mvugo yacu kugira ngo bakore ibyo bakoze. Imana irafise ishengero rizonesha kubera yuko agakiza kayo baragahawe, aho agakiza k'Imana mu buzima bwawe by'ukuri kagaragaye, aho kabuzwe kagaragara, aho hazwariho intsinzi y'Imana. Tuzonesha, turizera ko yanesheje. Mbese uko biri, ariko turashobora no kwizera yuko natwe biciye kuri we natwe turafise ubuntu bwo kuba mu kuko wanesheje. Amen. Niba udashobora kubyizera ibyo rero nibyo bikubwanya. Ukwizera mu byo Imana ikora bitangurira minsi yose ibyo Imana ishobora gukora. Ubwa mbere hariho ubutumwa, hanyuma hakaza kwizera kuvuye mu butumwa. Dusome muri Yohana igice cya kabiri 14 na 15. Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 13 n'uwa 14. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. Narabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi. Pas vaincre, mais avez vaincu. Ngo mwaranesheje wa mubi. Mbega ijambo ry'igitangaza. Mbega turashobora gushikira ibintu nk'ibi. Mbega birashoboka. Nimba tubona ko bidashoboka kuri twebwe, ntibisigura ko ku Mana bidashoboka. Oya, ku Mana twebwe tuzogenda mu kwizera, tuzogana imbere mu kwizera, kandi tuzofata ijambo ryose ry'Imana mu kwizera, tuzi yuko ibyo twabibwiwe twebwe nyene, kandi ko ibyo bikora ku mitima yacu, biratuvugisha, kandi avuga ibyo yiyumvira n'ibyo avuga. Ku murongo wa 13
byoshobora kumera nk'uku. Hano haravugwa ngo ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ubu rero ndababaza ikibazo hamwe n'abo bose bazokumviriza ubu butumwa. Mbega turashobora kwiharura muri abo bamenye uwari ahari ubwa mbere na mbere? Mbega twaramenye uyo yari azi iherezo imbere y'intango, niwe alfa na omega, niwe wa mbere n'uwa nyuma, ni alfa na omega, ni uwa mbere n'uwa nyuma. Abantu nk'abo rero n'ibijambo nk'iri ribwira. Haleluya! Si abantu basobanura ibyanditswe, si abantu bizera ibyo bashaka kwizera, ariko hano umukuku wanesheje, uramenya ukamenya uwari ahari imbere na mbere. Bugingo twosoma ibyanditswe byinshi. Mbega ni bande abo bamumenye? Ni abo bamenywe nawe mbere imbere y'uko isi iremwa. Ubu rero dukeneye gusa dukeneye gukomeza ihamagarwa ryacu n'itorero ryacu, tukarikomeza. Abantu batamenye uguhishurwa kw'Imana muri Kristo birashobora kuba bibabaje, ariko bisigura ngo baracari mu ikambi rya Antikristo. Umuntu ari mu bwami bw'Imana ategerezwa kumenya umwami ari mu ubwo bwami, ntagume azana ibintu by'ibisokozo atombotsa. Ku murongo wa 13 ngo narabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ubwa mbere na mbere hari ijambo, kandi ijambo ryari kumwe n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Haleluya! Twaramumenye, izina ryiwe nirihambwe icubahiro. Turashobora gushinga intahe yuko uguhishurwa kwa Yesu Kristo mu Mana bwiwe niko guhishurirwa kw'igiciro cyane gusumba uko guhishurirwa kose twaronse. Ni ego canke ni oya? Kandi ni muko guhishurirwa kw'Imana muri Kristo niho harimwo ubutunzi n'ubwenge bwose bwo kumenya. Pawulo akandika mu Bikolosayi yuko iryo banga ni Kristo, ngo niho harimwo ubutunzi bwose bwanyigijwe n'ubumenyi n'ubwenge bwose bw'ubumenyi. Hanyuma hano mu Bikorino muri Yohana wa mbere 2:13 ngo ndabandikiye misore kuko mwanejejwe wa mubi. Hano havuzwe base, havuzwe n'imisore. Mbega ndashobora kumunesha ni uyu gusa ari ku ruhande rw'uwanesheje, ni uri ku ruhande rw'uwanesheje. Mbega twagaze ku ruhande rwiwe, aho rero azobana natwe, kandi tuzonesha wa mubi. Hano biranditswe nk'uko bimaze gusoza mu kwizera, kubera yuko mwanesheje wa mubi. Murabizi yuko umukuku w'abanesheje, umukuku uzozamurwa, baravuga yuko ngo banesheje kubw'amaraso y'umugazi w'intama no kubw'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Hanyuma hano harimwo ikinyegezwa, ibanga rikomeye. Umukuku wacunguwe n'amaraso, uwo udashobora gutsindishwa na gatonya cyangwa ngo ushigwe mu rubanza ngo uregwe. Wabonye ubuntu imbere y'Imana uwo mukuku, kandi ni kubw'ubuntu Imana yirishije uwo mukuku. Ni kubw'iyo mpamvu twamenye warari imbere na mbere, kandi mu mwanya nyine twaranesheje wa mubi, kuko n'ijambo ry'Imana ndabyizera neza nk'uko byanditswe ku bwanje, kandi no kubw'ishengero ryose, kandi ishengero umugeni.
kunesha umwansi biri no mu kumumenya. Umuntu yoca avuga ngo iyo wari uzi intambara ndimo ibyo ndabyitwararitse, sindi hano kugira ngo ngire kuganira n'ibiganiro bya muntu, ndi hano kugira ngo mvuge ibyo Imana muri jewe na wewe ashaka kutubwira mu ijambo ryayo. Mu Byakozwe n'Intumwa 10:36 twasomye ngo turi hano imbere y'Imana kugira ngo twumve icyo umwami yagutegetse kutubwira. Umuntu w'Imana arashobora kuronka itegeko rimwe, kandi iryo tegeko ni ryo gutangaza ijambo ry'Imana. Nta cyiza gisumba ico. Ahantu atabyizigiro atagira kimwe gihari, tukizera Imana tukagira icizere, kandi ibyo tukaba tubizi ko jewe nawe nta kintu na kimwe dushobora gukora. Aho niho ukwizera kwiburukira, ukwizera niho guserukira. Yoba twabishoboye ku nguvu zacu tukabona ibice bimwe bimwe, aho twogira ibyizigiro, aho kose ukwizera, aho ni kubona ukumva. Ariko kwizera kwakira mu mutima iby'Imana yavuze kutarabibona, kandi turiyumvira mu bugingo bwacu imbere muri twebwe tuti Mwami twarakumenye, we wari uhari ubwa mbere na mbere. Nous avons vaincu le malin. Twanesheje wa mubi. Hanyuma hano birabandanya bikavugwa ku iherezo ry'umurongo wa 14, narabandikiye bana bato kuko mwamenye Data wa twese. Murabizi intambara ibihariro umwana ninde isano niyihe. Aravuga ngo narabandikiye bana kuko mwamenye Data wa twese. Filipo kera yarabajije ngo twereke Data, hanyuma umwami aramubwira ngo mbanye nawe igihe kirekire cyose, kandi ntiwigeze umenyaga Filipo, n'ubu nturamenya. Ngo nyene amaso yiwe arahumuka, arahumuka, bamenye ko Data yari yishuye mu mwana. Mbega ni kangahe yakoresheje iryo jambo ngo mukobwa wanje ukwizera kwawe kwagukijije. Kandi ngo bana bato, mbega murafise icyo kurya ngaho mu buryo bushasha. Haravugwa yarakoresha ibyo bintu, akavuga iryo jambo, yavuga nka Data. Abantu barasoma nkaho menga ibyo ntacyo bibabwiye. Hariho abantu hano ku isi baronse uguhishurirwa mu buryo bwuzuye, ata ego na oya, atakimenyamenya cyangwa ikindi kintu, gusa babikuye mu byanditswe byera, babihawe na Mwemu Yera. Baronse ubumenyi, kandi uwo ni umukuku wanesheje. Sinzi nimba no mubona ubwina ubwo dufise ibyo dukora nabwo hano, ngo ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. Ndabandikiye imisore kuko mwamenye Data. Ngo ndabandikira kuko mwanesheje wa mubi. Aha rero hari umugozi ziba zibandanije zijyanye, umugozi ubandanya w'ibintu. Aha nshaka kuvuga ngaha ngo kuko mwamenye Data. Reka mbaze ikindi kibazo, ni bangahe mu buryo bw'Imana bamenye yuko Data yishuye wenyine ubwiwe, yishurira abantu mu mwana? Nibavuge amen, amen. Iryo jambo rero riko ribwira mwebwe, riko ribwira twebwe. Si idini kuguhishurirwa kw'Imana mw'ino minsi. Turashobora kurondera, kandi ntitworonka ahandi tubibona. Imana gusa irafite ishingiro hano ku isi yigisha, kandi aho niho harimwo uburemere, harimwo ibintu nyamukuru bw'ubutumwa bw'Imana twaronse muri kino gihe. Se ubumenyi
enfle la tête, mais la bugwiza révélation bubyimbisha umutwe, ariko ni uguhishurirwa kuzura umutima. que nous sommes fondés. Kandi aba niho dushingiye, Toute l'Église ibyo nibyo dushinzemo. est, n'est-ce pas, Ishengero ryose fondée sur la révélation. rishingiye ku La guhishurirwa, révélation de Dieu ku guhishurirwa kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi dufise ubuntu bwo kubivuga mu guca bugufi, uko guhishurirwa twaraguhawe. Nicyo gituma nizera yuko azoba ari abo bantu b'indata n'abashiki bacu nibo bazonesha wa mubi, kubwo amaraso y'umwagazi w'intama hamwe n'ijambo ry'ugushinga ntahe kwabo. Iri jambo nyine ry'Imana rizoba igishinga ntahe cyabo ku giti cyabo, kuko ni ukuri, ni ukuri, niko ko bahishuriwe namwe mu yera, si ukuri kw'igice gice, ariko ni ugupfukurwa kuzuye kuguhishurirwa kw'Imana muri Kristo Yesu umwami wacu. Cette révélation de Dieu, uko guhishurirwa kw'Imana muri Kristo aura beaucoup de conséquences, c'est-à-dire kuzovamwo ibintu byinshi. Bisigura ngo ab'Imana bose ushobora kwihishurira ils seront prêts, bazoba biteguye. Kandi ku guhishurirwa kw'Imana muri Kristo ababibonye bazoyibona, birafite icyo bizakora ko gikomeye. Umurongo wa 14 amenga ari gusubiramwo, ariko ariko birakenewe cyane. Umurongo wa 14, narabandikiye base kuko muzi uwahereye ubwa mbere na mbere, narabandikiye imisore kuko mufise inkomezi. Mbega turashobora gushinga nawe kuri ibyo ngo kubera yuko mukomeye, mufise inkomezi. Kivuye ku Mana kiradukomeza, kiradushikamisha, kiratwubaka. Ndiyumvira yuko ubu rero dutegerezwa gushira ku ruhande ibibazo by'umubiri wacu hano ku isi, tukibagira ibitubabaje bihari ubu, hanyuma tugahonyora ku isi yo guhishurirwa kw'Imana, tukizana n'imitima yacu yose tukizera Imana. Kandi dutegerezwa gukora nk'uko Aburahamu yakoze. Mbega ibimuraba yanditse ngo iki? Ngo ntiyaravye ku mubiri wiwe, ntiyaravye no ku mubiri wa Sara, ngo ariko uraherengetera, yitegereje umuzima nk'uhari, yagumye amatanye n'isezerano ry'Imana. Natwe biciye kuri Kristo twacitse urubyaro rwa Aburahamu, nk'uko ari iby'ukuri ko turi ab'Imana, kandi ko tuyizi, kandi ko twumvise tukumva amasezerano yayo, tukakira amasezerano yayo mu gihe cyacu. Imana irakoze, Imana ihimbazwe. Ibyo biranezereza. Kandi ndabona abababaye, ndacyabona abababaye. Nimba twebwe tutemezwa, twiza twawe n'ibyo bintu, ibyo nibiva ku Mana. Twebwe abaronse ubuntu bw'Imana tukaba mu ibyo bintu byose, tukabibona ibyo bintu byose. Ndabaza kandi iki kibazo, mbega iyo Mana nyene iyo yatwishuriye iyo nyene ubwayo, ikaduha ubuntu bwayo, kuyimenya mu kwishura kwayo mu buryo bw'Imana. Mbega ntishoboye kandi ntishoboye kubandanya kutwishurira gushika aho Kristo mu buryo bwuzuye azogira ishusho muri twebwe, kandi yuko uwanesheje muri wewe no muri jewe, mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, agashobora gucika uwanesheje. Mbega muri nzira iyo Mana nyene yatanze uguhishurirwa kwa mbere, yatanze intego, yarabitanze kugira ngo ishobore gukora ibigize iryo hishurirwa. Impamvu yabirungiye ntibikora mu bigira abizera cyangwa abizera b'igice, ibikora muri abo bayizera mu buryo bwuzuye, bayizera mu buryo bwuzuye, bakayizera n'ijambo ryayo. Ngo narabandikiye kubera yuko mufise inkomezi. Hariyo impamvu yo kumenya iy'ukuri. Mbega murashaka kwizera ibyo, murakomeye. Nubwo mu byo ku isi mudashobora kubishinga kw'intahe, kubera yuko kumbure muragwaye cyangwa murafise intege nke zo ku mubiri,
ivyo sivyo turiko turavuga uyu munsi. Uyu munsi turiko tuvuga d'exposer la position divine acquise igihagararo c'Imana yaturonkeye, kandi ibintu bifatika kuri twebwe, biboneka kuri twebwe, usanga bidushuka by'igihe gito, ariko ivy'Imana yabwiye ubwoko bwayo mu ijambo ryayo biguma ari ivy'ukuri ibihe byose, kandi bizogaragara nk'aho ari ivy'ukuri byo nyene bihari. Mbega twakurizira ibintu nk'ivyo, aho rero tuja tubona ubwiza bw'Imana. Aho rero turabibamwo mu buzima bwacu, turabishikako. Tugomba kubaza kuvyishura ngo narabandikiye kuko mufise inkomezi, vugana umuntu nke zawe. Pawulo yari umuntu w'umunyakuri mu bantu bose nubana namenye, yaremeye n'inke ziwe gusumba ukundi muntu wese muri twebwe yoshobora kuvyimanga. Mu Baroma 7 hamwe nawe twaje ducika intege, baravuga ngo umuntu w'umugorwa ninde azonkiza uyu mubiri w'urupfu n'ibindi, ngo ibyo nshaka gukora si byo nkora, ibyo nshaka gukora nibyo ntakora. Hanyuma ukacibona intambara imbere. Imana ishimwe kubwo ukuri nk'uko kwari mu bantu b'Imana. Ubwo ntibari abantu biyambika izindi shusho nk'aho mengo bayimana, abantu bakina ibintu by'ibikino imbere y'ababwirwa ubutumwa. Bari abantu bagendana n'Imana kw'inosi. Ego iyo bavuze imyimenyerezo ikomeye yabo gusa, mbega twebwe hamwe n'intege zacu twari kuguma hehe? Ariko Imana yarongoye ibintu nk'uko, kandi turayishimira ku bw'ibyo. Ngene dukwiye kuba abashima ku bw'ijambo ry'Imana. Ibintu byose byaranditswe, twihuse cyane kugira ngo duheze umurongo. Ngo narabandikiye ba data kuko mwari mwamenye ubu bwa mbere na mbere, ngo narabandikiye imisore kuko mufise inkomezi ubure hacashika, ngo kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe. Tere tubifise mu buryo bushasha. Yohana yatwawe mu kizinga ca Patmos kubera iki? Mbega kubera ijambo ry'Imana, kandi kubwo igishinga nayo ca Yesu Kristo. Ubu rero ni twebwe, ubu rero ni gwacu, ni twebwe tubazwa mu kwizera kugenda, kandi turashaka kubivuga. Mwami dufashijwe nawe tuzobishobora, kandi kuherezo ntituzovuga ngo twarabishoboye, oya tuzovuga nkuko mwenda tabunama bivuga ngo ni amazing grace, n'ubuntu butangaje, nibwo bwanshikanye ku ntego. Nta muntu n'umwe mu bwiza azogenda ku bandi ngo ababwire ngo ntubibona, ngo narabishoboye, ngo nara oya. Twese hamwe tuzohimbaza amaraso y'umwagazi w'intama, tuzonezerwa yuko muri twebwe yanesheje, yuko yatanze ubushobozi bwo kuzuka, ubushobozi bwo kwizera, ubushobozi bwa mwemu. Yashize ibyo byose muri twebwe kugira ngo dushobore gushikira intego yiwe. Yadushize ku nzira yiwe, kandi iyo nzira yiwe itutwara mu bwiza. Ibyo ndababwira ukuri, nk'uko turi ngaha ku isi tuzoshika ku ntego. Ego turaca mu bigeragezo, rimwe biba bigoye cyane, ariko Umwami aravuga mu ijambo ryiwe yuko ngo nta muntu n'umwe azoremekwa ibyo adashoboye kwikorera. Iyo rero tuvuze ngo singishoboye nk'uko umunsi umeze, Umwami aca twongera inkomezi, ntidukeneye gucika intege, ariko mu kwizera, mu kumvira, mu kwizera tukagenda imbere, kubera yuko mukomeye mufise inkomezi, ngo kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe. Umurongo wa 14. Sigiye gusa riba rihuje n'ibyo tugenda tubona ibintu, cyangwa ngo riko ribwira abandi bantu, ariko ni neza ijambo ryose. Nimba ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo ryose, nubwo ryo riko riguhanura, iryo jambo nyene nirigume muri wewe. Uko niko tuzonesha wa mubi, kandi mwanjije wa mubi, uko niko tuzonesha wa mubi. Uwo mukuku uriko uravugwa hano ni umukuku wabanesheje. Wanesheje wa mwansi, wanesheje. Mbega wanesheje gute? Wanesheje gute uwo mubi?
ngo kubera yuko bamenye uwari ahari imbere na mbere, kandi biciye ko guhishurirwa kwa Yesu Kristo niho ubushobozi bw'Imana twabuherewe bwisutse kuri twebwe, kugira ngo twebwe natwe dushobore kunesha wa mubi. Ejo tuzobona ibisigaye kuneshwa, gushika mbere no ku kimenyetso cy'igikoko n'ibyo bintu byose hamwe, ibyo bishobora guhagarara nk'igitsitaza, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana tuzoba duhari, azobana natwe, kandi niwe azoduha gushikira intego, kuko haranditswe ngo uwatanguye igihugu ciwe azogeraheza. Haranditse ngo kubera yuko mufise inkomezi, kandi ko ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe, kandi mukaba mwaranesheje wa mubi. Ndabyizera uko gusa, ndabyizera yuko ibintu byose bijana. Sinshaka hano gutandukanya ijambo, ntegerezwa kurireka, nkareka aya majambo nkayareka nk'uko nyine ariko aravugwa. Harahiriwe abo n'imitima yabo yose bashobora kuvuga bati, Mwami waranyihishuriye, waranyimenyekanishije ko ndakubona nk'uwari ahari imbere na mbere, nka Alpha na Omega, nk'uwa mbere n'uwa nyuma, nk'uwari ahari, nk'uwari, kandi nk'ugiye kuza. Imana ishoboye byose. Ni mwuko guhishurirwa kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu, niho ari itandukaniro hagati y'ishengero ry'umwagazi w'intama hamwe n'andi mashengero yose. Ayo hariya nayo uzosanga ari mu nkomi z'ibijuju. Abo Imana by'ukuri yishuriye, abo Imana yishuriye by'ukuri bagenewe kubona ubwiza bwayo, bari munsi y'amaraso y'isezerano rishasha, kuko uko niko umwami yavuze, aravuga ngo iri ni ryo sezerano rishasha mu maraso yanje, yamenye amaraso yiwe, yahongeye ibyaha byacu n'amakosa yacu arabibabarira, tuninahaza ubushobozi bw'amaraso. Ni kubw'iyo mpamvu umugwanizi ntagishoboye kudukorako. Abasimba amaraso baca batangura kwibaza ibiriko bibako, ibobo ibintu bibandanya kubagora, kubamerera nabi. Umukuku w'abanesha unesha kubwo amaraso y'umwagazi w'intama. Mbega haba iki hamwe n'ayo maraso? Ikigongwe cyuzuye, agakiza kuzuye, ugucungwa byuzuye biciye ku maraso y'umwagazi w'intama. Umunsi mukuru wo kwiyuzuza hamwe n'Imana warabaye ku musaraba i Golgotha, kandi twashizwe mw'uko kwiyuzuza, kandi twamenye uwo wanditswe ngo Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi bwayo. Mbega ubuntu kuri jewe! Ibyo bintu byose ni iby'igiciro, ni ibintu by'igiciro cyane. Mwana w'Imana, bahungu bakobwa b'indata n'abashiki banje, nimuronke intege zishasha, mukomere, muvuge mu kwizere ego ku ijambo ry'Imana, mu kwizera muvuge ego ku ijambo ry'Imana. Nubwo turabona ibyo bisohoza, uzobibona bishika nk'uko ubyizeresha umutima wawe wose, kandi ukaba ushobora kuvuga amen. Niba bikwiye kuba ibigoye kuri twebwe, ugutabarwa duhabwa bijanye no kuba uguhishurirwa kwa Yesu Kristo ni ibintu by'ukuri ku bwacu. Abo nibo baronse uguhishurirwa kwa Yesu Kristo, nibo banesheje umwansi. Ego, bari muri urya yamaze kunesha wa mubi. Turi mu ntambara yamaze guhera, yamaze nk'uko byameze kuri Dawidi na Goliath. Ayo ikintu kibi bumvikanye ko
Dawidi aranesha uko ariko intsinzi Ça aussi avec Golgotha, yari ifite agaciro hamwe na Golgotha nuko nyine hamwe na Yesu Kristo les principautés des ténèbres ont à se soumettre. imwe mu mbi zose z'umwijima zica bugufi mu izina rya Yesu Kristo uwo igorogota yatsinze mu buryo bw'igitangaza. Mwese murabyizera ibyo? Son nom. Amen. Ahimbazwe izina ryiwe, amen. Pour la prière. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Peut-être que nous chantons ce cœur. Kumbure turaririmba indirimbo ngo Golgota y'ubwiza. Glorieux Golgotha. Golgota y'ubwiza. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont expiées. Ibyaha byanje byarababariwe, amakosa yanje arahanagurwa. Golgota y'ubwiza. Glorieux Golgotha. Golgota y'ubwiza. Mes péchés sont pardonnés, mes fautes Ibyaha byanje byarababariwe, amakosa yanje expiées sont payées. yarahongewe, Glorieux Golgotha. yararishwe. Golgota y'ubwiza. Tel que je suis, Turimbe nk'uko ndi, rien de moi. ataco ndi muri Chantons dans la jewe. foi. Turabiririmba mu kwizera. Croyez-vous tous de tout votre Murizera cœur mwese n'imitima yanyu que le yose Seigneur, yuko en tant que le premier et le dernier, umwami nk'uwa mbere dans kandi sa nk'uwa divinité, s'est nyuma révélé à mu nous. bumana bwiwe yaratwishuriye. Amen. Aho rero nimuvuge amen. Croyez-vous tous Murizera que mwese la parole de Dieu, yuko ijambo ry'Imana révélation de no Dieu, guhishurirwa demeure à nous. Amen. kw'Imana biguma muri twebwe, amen. Murizera Si la mwese promesse yuko n'isezerano est une canke vérité, ibivugwa que nous avons yuko ari vaincu iby'ukuri, le malin. yuko twanesheje wa mubi. Amen. Amen. Nous avons vaincu le malin. Amen. Muvuge amen. Nous disons Twaranesheje amen. umubi. Turavuga amen mu kwizera Entière. Nous kuzuye. ne trompons pas nous-mêmes et les autres non plus. Ntitwibeshe ubwacu, ntitubeshe n'abandi, kandi ntidushaka no kugira Imana amubeshe. Ibyo Imana ivuze mu ijambo ryayo ni iby'ukuri ibihe byose. Nicyo gituma tuvuga amen. Ntituvuga amen ku ntege zacu no ku ngwara zacu, tuvuga amen ku Mana no ku ijambo ryayo. Tuvuga amen ku ntsinzi y'Igorogota. Iyo mu buzima bwacu buryo bwuzuye itegerezwa kugaragara. Imana yacu ihimbazwe. Kandi twanesheje wa mubi. La parole de Dieu demeure à nous. Nous avons reconnu. Ijambo ry'Imana riguma muri twebwe. Turazi uwari mbere na mbere kuko yimenyekanishije kuri twebwe, kubera yuko yatumenye imbere y'uko ibintu byose bitangura. Yanditse amazina yacu mu gitabo c'umagazi w'intama wishwe. Mbega umunezero wo gukizwa! Reka tunezerwe. Twaramumenye ko yatumenye imbere ko isi iremwa. Nimwizera Imana. Abatizera Imana baba bayigize umubeshi. Ninde yo kubahuka akagira Imana umubeshi? Twishira ku ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twishira ku ntsinzi ku isi ya Golgota, munsi y'amaraso yera kandi y'igiciro yamenetse ku musaraba. Yamenetse ku musaraba y'Igorogota. Amaraso niyo adukingira, niko bwihisho bwacu. Umugwanizi ashavuye ntashobora kutugira nabi, ntashobora gukora ku bugingo bwacu, ntafise ubwo burenganzira. Arashobora kutunyiganyiza ariko ntafise uburenganzira bwo gukora ku buzima bwacu. Ubwo ni ubw'Imana kandi turashima Imana ku bw'ibyo. Uyu munsi twumvise ijambo ryayo. Uyu munsi twaryumvise, twamwumvise atuvugisha kandi turabyizera. Turavuga amen uyu munsi ku byo yavuze, kubera yuko turabyizera. Kandi tuzobona umwami wacu hahimbazwe kandi ashirwe hejuru izina ryiwe. Mana ushobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, mbega turiki twebwe abantu
des prophètes et d'apôtres parmi nous. ntidufise intumwa canke abahanuzi hagati muri twebwe, nta n'umwe dufise w'icicaro canke icicaro gikomeye, ariko Celui qui était dès le commencement. turafise uwari ari imbere bwa mbere na mbere, agendera hagati y'ibitereko amatarandwi by'izahabu, Qui a envoyé ses serviteurs les prophètes. yarungitse abakozi bayo, umukozi wiwe abahanuzi, gushika kuri mwene data mukunda, mwene data Frank, mwene data Branham. Mana yizigirwa, ndagushimira kubwo uguhishirirwa kwa Yesu Kristo. Nous a connus. Twarakumenye kubera yuko watumenye, turagukunda kuko wadukunze, Parce que tu es venu à nous. tuza kuri wewe kuko waje kuri twebwe. Oh Mana yanje, Quelle grâce, quelle mbega privilège. ubuntu, mbega amahirwe, mbega Et agakiza. de nos bouches, que de nos bouches Ufashe la victoire de Golgotha et le mu salut kanwa de Dieu soit loué kacu agakiza et annoncé. k'Imana n'intsinzi y'igorogota bivugwe n'akanwa kacu bitangazwe. Oh Mana, Accueillis ton peuple, je te remercie pour cela. wakiye ubwoko bwawe, ndagushimira ku bw'ibyo, uzohereza igihugu cyawe, ugusengwa bibe by'izina ryawe. Mwami dukunda, mu kwizera Je proclame ta victoire sur ton ndatangaje intsinzi yawe ku mukuku wawe wacunguwe n'amaraso abarose ijambo ryawe, et en qui elle demeure. kandi abo riguma muri bo kuko Et la parole est barakumenye, devenue chair. ko Alléluia. ijambo ryambaye umubiri. Haleluya. Ils ont vaincu le malin. Mwami, banesheje wa mwansi, Car l'agneau a apporté le triomphe. kuko umwagazi w'intama waranesheje kandi wakuye Satani ubushobozi bwiwe. Ku musaraba igorogota twese turabidegembya guhera igorogota. Haleluya, ahimbazwe kandi ashigwe hejuru izina ry'umwami. Ijambo ry'umusaraba n'uyu munsi riracari ubushobozi bw'Imana. Haleluya, Notre Dieu. bibe uhimbazwe Imana yacu muri byose bidashira. Amen.